umwiyeburo amarira n'agahinda mu maso niko byaranga abasanzwe badandariza muri izo nyubako zibiri galerie etesi Ndayizamba na Parsien ziri mu gisagara ca Bujumbura. Umuriro watanguye igihe cy'isaha 12 z'agatondo ko kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 21 ukwezi k'umunani nk'uko vyemezwa n'abari begereye ico kibanza, naho abatabara hifashishijwe za modokari zizimya kizimyamoto bashitse gufasha ku gihe. Ayo magaleri yahiye atokombera ndetse n'ivyarimwo birarigitwa n'umuriro, kuko uwo muriro wari ufise ubushobozi burengeye ivyo bikoresho, na cane cane ko izo modokari zitashobora gushikana amazi mu bice vyo hejuru. Uwo muriro wari mwinshi ndetse no hagati na hagati muri ivyo bibanza uko ari bibiri. Bene ibidandazwa barabe vyabo birigitwa n'umuriro ataco bari bukore, bamwe bagerageza kwinjira yamara abajeje umutekano bakabankira, aho ndetse na nyene iyo galerie Ndayizamba yagerageza kwinjira bakamwankira. Ibitanezereje ndetse bene ibidandazwa kuko harabemeza ko iyo babareka hari abari gukiza bimwe bimwe. Bari kutureka done kamene kiyo hano kase kibikije cyara n'amakato bashaka mu kigero aba muterere kuzara twakizawo ariko abantu yamuzayikaje ariko abantu abakorera muri izo nyubako zahitanye n'umuriro bari bagizwe ahanini n'abari barakozwe ko n'umuriro wahitanye isoko nkuru ya Bujumbura mu mwaka wa 2013.